amafaranga ashobora kumubwira nukuvuga ngo je ndi umwongereza sipoza ko ivyo niko ndakubira ari icongereza uriko uravyumva shaka kunyishura mu congereza ndabaje ntiwifuza amafaranga ngana gute kugira ngo ushobore gukira muri filme yanje chumubwira $22 ndagusavye unkonjigire verbe être ofitire numbwire ni ata yes way ofitire wala opress ofitire apana opress yes wikire Mariama numvirize ikigo cyitwa igifaransa nukizi ya ndakizi em bayiga mu gifaransa ni em mu majambo yose ni ku kirundi cyangwa mu majambo yose mu gifaransa ndi byigwa nyene Shalom shalom ndabaramukije cyane muraho neza abantu b'Imana abantu b'igihugu cy'u Burundi bantu mwese mudukurikirana muri mihingo itandukanye nizere ko muri amahoro jewe ndamahoro ndashima Imana ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo arvera kuri micro inyuma ya kamera hakaba ariyo ngege nkuko twama turi kumwe tudasigana ya dusumutumire tugiye kwakira kuri uyu munsi ariko mbere ko tumwakira shimira buri muntu wese afata umwanya wiwe akaraba ibiganiro tuba twakoze Imana iguha umugisha wewe ntizo umwanya wawe ukanyumviriza ukantega amatwi yawe umwanya wawe n'igiciro kinini kandi ndagukunda cyane Imana iguhezagire yap tukwe n'umukobwa mwiza muramubona n'umukobwa mwiza aratwenga neza arambaye neza arasa neza mu bantu Imana yahaye umugisha wo gusa neza ikabarema neza nawe arimwo n'umukobwa muramubona ngahareka tumwakire kuri micro za Sandi Umoja TV uraho neza yego nda uratwenga neza urakoze ya ni Cynthia tugiye kwakira reka tumuhe ikaze idondore mu mazina yose ushobora no gusanga Cynthia abantu bamuzi ko ari aka arakazina bamusirinomye akaba afite andi mazina yise n'abavyeyi n'umukinyi wa filme tugiye kumwakira nkuko nabibemereye nababwiye ko ngiye kuzanda bazanira abakinyi ba filme batandukanye ndetse n'abandi bakora ibindi bikorwa bitandukanye kugira ngo muze murabamenya byimbitse mukamenya kahise kabo mukabamenya ibikorwa bakora byose cyarimwe kaze cyane okay hama murakoze kutwakira hama amazina yanje nitwa Byukusenge Cynthia yego ni Byukusenge Cynthia namazina yuswe n'abavyego yego wasenze mu gitondo bakunda kuvuga ngo izina ni ryo muntu wasenze mu gitondo tutabishanye Jamie sese na manasense none ko ndakuzi neza mu buzima busanzwe ko atamasoni ugira aya masoni ufise ngaho yakoye nyata jewe oya ikaze cyane kuri Sandi Umoja TV turakwakiriye wisange kandi nizere ko turaza kugirana ibihe byiza ego murakoze kutwakira n'ukuri ego ni Cynthia kubatamuzi akina muri Inyishu Media bafise na saison shasha bariko barakina yitwa hagiye saison yitwa ngo igenda yibagiye y'urukundo nibuka ijambo rukundo gusa ibara ry'urukundo ni isanganya ry'urukundo ni isanganya ry'urukundo ni saison bariko barakina igeze kuri episode ya 14 ego Cynthia rero kano kanya ndagira ngo udufatire utwidondore ku buryo umuntu wese akumvise acayumva wow kumbe Cynthia tuvuka hamwe undi ati wow ndamumenye wow no kuvuga uratwiganira Cynthia uriwe kuva ukiri mutonya gushika aho ugeze uyu munsi turashaka ko kumenya karibu yego hama murakoze hama nkuko nababwiye amazina yanje nitwa Byukusenge Cynthia akaba ariyo niswe n'abavyeyi gusa beshi bazi gentille kubera nje nige narinda kuzi ko burya nari kubikubaza impamvu gentille katagiye oya gentille ni ryo riri kuri Facebook kandi gentille ni umuhererezi wacu witwa gentille nace mfata izina giwe kwa narikunze ca ndagita yego hama jewe aho navukiye mu Kinama yego navukiye mu Kinama hama nangura ishuri mu Kidumbugwe gushika ku mwaka wa 4 mu sindaguciriye mu muhira uri umwana wa 4 hama je ndi umwana agira 2 ego imbere yawe hari umuhungu cyangwa umukobwa ari umuhungu ego inyuma yawe hari abana bangana hari abana 5
muri mwebwe abana muvukana haba harimo umuntu amaze kuja kuba oya nije ndi mukuru ku bakobwa usaba abavyeyi bose papa na mama ndabafise abantu benshi barakunda kuvuga ngo abakobwa baratinya kuvuga imyaka yabo nimba atari banga Cynthia yawe bafise imyaka ingahe swe ni atari okay hama je atari banga kuko nobesha ejo nzosaza muzobibona novugisha ukuri nico kimwe okay hama je nabeshe vraiment aho navukiye navutse muri 99 niho navuka ego mu kwicumi na kabiri kumbe ungani mudogo yeah Arachana muto cyane kuri ko ndubise ndagusumba kandi sindagusumba n'umwaka umwe sindagusumba n'imyaka ibiri birababaje maskini ya mama iyo ndumukecuru ya wari kuratubwira rero ngo amashuri ugeze mu mwaka wa 4 ego hamaje primaire nayize ngaha mu Kidumbugwe gusa urumva je natanguye nga kuri ya Vemari mu ya mbere hama mu ya kabiri ca ndahiga kuri mu Kidumbugwe ngeze mu ya kane bivanye n'ubuzima kuno bwagoranye nyene ca tuduga mu bukeye ku Gatumba aho papa na mama bavuka oya papa wanje avuka mu Kamenge nga kuri Witi mama wanje no avuka mu bukeye Jeche bisaba yuko je nkurira bwa je imyaka nabaye ruguru niyo nabaye ngaye ibujumbura iyo nabaye ruguru niyo myinshi ca nkurira mu bukeye hajya kuri centre ni wabo kwa ba mama ca ndakurirayo nigayo gushika secondaire nuko secondaire wize section jewe langue ngize amahirwe ndaza kubona akabazo ndakubaza ko yeri hanyuma umunsi wa mbere Cynthia yinjira mu ishure ari mu mwaka wa mbere washitse umwana wa kangahe uwo nabaye ku ishuri muri première année gusa je vraiment nibesheye no kuri namusura umwe nigeze mba wa mbere cyangwa wa kabiri oya n'umusi wigeze ubu w'icumi oya no kuri umuntu wa mbere wa hafi wabaye mw'ishure wabaye wa kangahe aha no navuze ati no narabaye neza ndavuga ati ego nabaye 15 aho umunsi waratashura bwira mama ati mama ndakwinginze mu ngurire ico kuntu ego from Cynthia mu myaka yose yamaze ari ku ishure ikigwa cakunda kumunanira cyane gusumba ibindi cyo bacari cyane je kintu cakunda kunanira ibiharuro no kuri Cynthia iyo ugerageje kuraba urabizi yuko ibiharuro ni kimwe kuva dutangura ishure tutigeze tubura mu makuru mu ishure kandi wamusanga kiri ku manota menshi umaze imyaka ingaho ejeje jewe no sinahejeje ishuri ntiwahejeje ishure byagenze gute sinahejeje ishuri gusa ubu ndiga yego uracari ku ishuri narizi yuko warahejeje ishure kubera urisi impamvu nakubajije ngo warahejeje ishure kubera ko nakubonye mu mutwe usa n'umuntu w'umufonctionnaire tumenyereye iyo umuntu ari ku ntebe y'ishure cyane cyane muri secondaire nta mishatsi dutunga ni kimwe mu bintu bibaranga nta mishatsi dutunga ntasiga inzara ntabwo yisiga nyene aba ari umuntu ari simple niyo mpamvu ego hama biravana n'ishuri umuntu aba yiga ariho privé ariho leta ya wiga mwaka wa kangahe jewe ibintu nyine niga wambwiye wiga langue mu mwaka wa kangahe mu wanyuma cyangwa mu wa kabiri mu ya kabiri ndumva urarangije amashuri Cynthia iyo uri kuraraba hajya tuba turiko turiga ibiharuro mu buzima busanzwe ugerageje kuraba ibiharuro twiga kurondera valere ya x amantuze ama x okale ibiki bijya bintu twiga mu buzima busanzwe ubona ari ibintu bizotumarira iki kweli ikintu ubona wowe uzobikoresha mu buzima busanzwe bijya bintu twiga ikintu mbona burya ishuri ntabwo ripfa ubusa uko wogiga kose naho ubu nabuzi buhari muri leta gusa ariko n'ubuzima urashobora kuja hanze ugasanga ugiye hanze biragufashije cyangwa ugasanga utembera hanyene ugiye nko muri Asiatique ugiye nko muri ville ugasanga biragufashije bijya biharuro wize cyangwa ikintu cyose wize cyangwa nibi vya filme dukora bikadufasha
yego. Cynthia ni umwe mu bantu bashobora gukina muri filime umwanya nibaza yuko abantu bamwe baramubonye akaba ari n'umukinnyi wo muri Inyishu Media afite n'andi mafilime menshi amaze gukina. Cynthia ndagira ngo utuganirire rero ku buzima bwawe urugendo rwawe rwa filime kuva aho watanguriye kugeza aho ugeze uyu munsi uko byagenze. Urabizi yuko ufise ibintu byinshi wahuriyemo, ndabizi nta muntu n'umwe arigira kwandikira akabura ngo ndashaka kumenya nawe ngene wabigenje kugira ngo nanjye nze ninjire muri filime, ntibarabigusaba? Yo ni benshi baraca muri page nkabona banyandikiye muri WhatsApp, nabo twabanye mu bukeye, abo twiganye mu bukeye cyane cyane bo mu bukeye n'ubu bakunda kumbaza ngo nukuri turumiye kukubona uri muri filime, none byagenze gute ko kumwe. Ego ivyo nivyo nshaka rero ko ubaganirira. Hari n'abantu benshi bifuza kubijamo ariko bakabura inzira, bakabura aho kubica. Tuganire rero wowe ukuntu byagenze kuvuga itangura kuvyiyumvira. Ese mu buzima bwawe ukiri mutonya warigeze wifuza kuzoba umukinnyi wa filime? Je mu buto bwanje nakuze ko je navutse mu muryango w'abakizwa. Navutse mu manje ari umukizwa n'umukozi w'Imana akomeye na mushengero ry'iwabo. Gusa ikintu kimwe nakuze je nkunda ko je nakuze muri Sunday school. Nakuze ndi umuntu akunda kwigisha indirimbo nandika. Je natangiye kwandika niga mu mwaka wa 4 niho natangiye kwandika indirimbo. Nkaza nigisha abana muri Sunday school, candigisha mu bantu bakuze muri korale naho randimwe muri eglise y'abamere. Gusa ikintu kimwe nakuze ishimikira cyane, nakuze mvuga ko nzoba umuririmbyi. Ego. None gute wakuze wumva kuzo umuririmbyi ukaba uri muri filime, warakunda no kwandika indirimbo akaba ntari indirimbo ne murakora muri studio ngo tuyibone? Nyatari oya, uburyo buragoye sha. Uburyo bwo kujya gukina ko buronka. Ikintu umuntu akunda bavuga ngo ikintu umuntu akunda aracihebera. Byagenze gute, habuze iki kugira ngo ushobore kuja muri studio kuririmba? Na kintu cyabuze, gusa ikintu kimwe novuga habuze amafaranga. Ego. Gusa sinovuga nabuze umwanya ko n'umwanya wa filime ndawuronka. Ndafite indirimbo nyinshi maze kwandika, zimwe nazibitse gusa ariko umunsi umwe ninazikora muzozibona. Noneho ngwino utuganirize rero ku buzima bwawe bwa filime, uburyo winjiye mu gukina filime, ninde muntu yabikwinjijemwo, byagenze gute? Ndabizi neza yuko bintu ni wabitubarira ntihabura umuntu umwe cyangwa babiri bari bakeneye kubimenya biza gufasha. Karibu cyane. Ego hama murakoze no kuri je ibintu bya filime ukuntu byatanguye. Natanguriye gukina kuri eglise by'amatreyate. Hama tuza tukina kuri eglise, umva nari muto, nari fise nka 15 hari muri 2015 umengo niho natanguye ibyo gusa muri eglise. Tukaza dukina butreyate, tugakina ibintu by'amajini, ibintu by'ibiki. Rero ba pasteur warigeze gukina sene y'amajini? Ego ndagusabye twagitingire gatonya basi jini ngaho twagitingire turaba ingene babi. Oya urabona ko kuno usanga nibyo nshaka bimfasha. Oya biravana. Bavuga ngo umukinyi wa filime ahantu hose ari abayiteguye. Nuvuga ngo nturi muri mood ntibihuye no kuririmba, ari gihe usanga umuntu agwaye grippe akaba yigwariye amasinezite mu hogo bitameze neza, ariko gukina umuntu yamari ready. Hama okay hama I'm sorry. Kubera iki? Uno munsi nyene numva nari muri gusa ariko umunsi umwe nzobereka. Ego ngaho basi tubwire, wari kuratubwira ngo muri eglise mwatangiye gukina musamurakina mu ibintu by'amajini muri eglise bica bigenda. Nge natanguriye muri eglise, gusa eglise nabitanguriyemo ni eglise iri ngaha nyene mu bukeye. Ngabeshi barayizi Joyce Sabas natangiye kumubonera mu bukeye hajya. Yego niyo nashane cyane ko muvuka hamwe. Na Fanny Lavine kandi mu bukeye havaye abantu babanyempano benshi. Fanny Lavine navuga mu bukeye nuko numva na Fanny Lavine ni yava mu bukeye mvongorukira kuri centre nyene. Nyatari twaraheza ngero. Hama niyo natanguye eglise ni Yesu n'umwami ngira beshi barayizi. Niyo natanguye tatangiye gukina by'amatrayate. Niyo nakinye ndi jini. Hama umupasiteri mu mapasta yaracyari nari bwapfe ugiye eglise aciravuga ati uyu mwana nari mutoyi, nari gato nari meze kunazi nyene umuntu ari bugiye bihe birahinduka. Nawe nabonye warayishize kuri static ya ewe ari gihe murana baturiya dufoto nkiri mutonya tuva kure.
tuba twararushe mana. gusa biriya ni byiza niyo mpamvu aho kugira ngo ziriya foto ndazibure nobura amafoto yose maze kwifotoza muri kino gihe ariko ziriya nkazigumana kubera ko ni kumbukumbu biranyibutsa kandi bikanyereka yuko nta hantu na hamwe Imana itokura umuntu nta nahita mushikana. Nukuri vraiment narabibonye. Ego hama bigenze uko ca ndakina gusa nararirimba mu bisanzwe gusa ikintu kimwe musi umwe ndakina baravuga ati uyu mwana nyine kujya kuntu umuntu asohoka eglise agiye hanze bavuga ati uyu mwana uyu wewe niryo jambo umugore aho twahuriye arambwira ati wewe witwaye neza urafise impano yo gukina kandi ufasha umuntu urose umuntu agufasha washobora gukina ugatera imbere. Jere ku mutima kubera projet nakuranye everyday naguma mvuga ati cyo nzoba umuririmbyi kuko na mama wanje arandika indirimbo kwa eglise rya ba mama bo baramaze kuririmba bamaze gusohora indirimbo nyinshi ziyavuga no muri radio nyinshi mama niwe yazanditse ndavuga ati je nzoba umuririmbyi nka mama arimba muri eglise wabo. Rero kumbe Imana todutegura ikintu yateguye kandi ikindi hama muri 2018 niho namanuka ibujumbura umva gusa narakunda kumanuka ariko umva naba mu bukeye manutse nasengera muri Rehoboth hama 2018 niho nashikira kuri eglise Rehoboth 2017 umengo niho natanguye gukina ibiro bijya ncanangura yo kwinjira bacavuga ati turakena abantu bakina cha turakina na ba prince n'abandi nyene tangura gukina dukinira kuri eglise ariko umenga muri filme bambiye mbiyo bakinye wese nakubonye. Ego narimo nakinye ndi umunyeshuri nambaye igitambara kuko jokera narakunda kwambara ibitambara bivanye bwaje igitambara buryo umuntu arasirimuka bashe igitambara ngiye ugikura ubuna nanguye kwinjira muri filme cyane. None wakujwe ikintu cyagutkujwe igitambara n'igiki cyatuma gikunda cyari igitambara hari gihe tubohwa n'amadini cyangwa bivanye naho twakuriye je nakuze mu idini utambaye igitambara babona ko umengo umupagane wihenda ugasuka mu mutwe hago babona uraguye wambaye ipantaro bavuga ati karabaye noneho umva nakuze mu idini bambara birebire n'abana muri Sunday school bambara bire gusa n'abitambara twambara ariko makorera kuze bambara ibitambara. Kuvuga ngo mu mategeko nta mugore yarakwiye kwemererwa kuja muri eglise atambaye igitambara. Kuri eglise ari umuntu mushasha ariko ari umuntu amaze kubatizwa niyashobora. None babiha iyi nsiguro kugira ngo umuntu ashobore kuja muri eglise bakamubwira yuko ategezwe kwambara igitambara ari umugore. Isiguro beshi amategeko bakurikiza Bible. Je nabatijwe muri 2013 niho nabatizwa amazi menshi niho rero musi nabatizwa niho natanguye kwambara igitambara. Ndibuka ngiye no kwishuri natondana igitambara ngeze ku ishuri nkaca muri igitambara nkaca ndagishira nishagoshe bivanya mvuga ati niduhure n'umuntu numwe mamarongoye mu masengesho nge kuri eglise navuga umwana wa murongozi ngo yaguye. Gusa ico gihe maze kuja muri Rehoboth nabona abandi ukuntu twakinana nkona baza bambaye je kamengo ni je sinzi umuntu kuno metse urakanyaruguru munyuka beshi nk'amafuta yanje ya kera ari abayafise hari n'umuntu ugiye yanduke amafuta ega ngo warahindutse ko beshi bazishusho ya kera kuno nari imeze bace bambwira ko naguye hama rero none igihe waba wambaye ivyo bitambara wavyambara kure ko waba wumva bikunda cyangwa wavyambara ko kubera wumva ushaka kuvyambara gusa. Oya nabeshe n'ukuri nagyambara kugitegeko kandi kwa na mama wanje yararongoye ugo rushengero umva nagyambara n'igitegeko umva ryari tegeko basi ya ndagutahura kubera ko naje ndavyibuka kera nakuze ndi umuntu yikundira agapantaro urabona ko no mu muzi nyinshi jewe ntunze kenshi abantu nkunda kubibona bambwira ngo iyo nkoze igano nambaye ijipo hari gihe murambona komante ngo ahwi Imana ishimwe wambaye ijipo ya rero bitewe n'ukuntu twakuze muri eglise n'amategeko n'uburyo twarigishijwe ndibuka ko narigeze kugura ipantaro umunsi umwe papa acarayitora n'umukasi ndayibona n'amaso yanje acarayitabura no kuvuga ngo rimwe na rimwe hari gihe twakora ibintu kubera ko tutabikunda ko tukabikora kugira ngo tunezereze indi mitima y'abantu bishime nawe ndagutaha. Ego nuko vraiment byagenze hama maze gushika kuri eglise citangura gukina umva nshaka kuvuga ukuntu naciye ninjira muyige umva natanguye kuri eglise kandi byari bigoye ukuntu menyana n'abantu bakina byari bigoye cyane yandi bavuga ati ico Imana yapanze ku mwana w'umuntu naho c'imyaka gusa ndibuka naho beshi bakunda kuvuga ati ibintu by'ubuvugishwa ngo birabesha
attention si byose gendi bukanyira umwana n'icigamo ya kane nari mu masengesho sicyo kuvuga ko cyane haraje umuvugishwa nari umwana ico gihe nije mu masengesho bara umupasiteri araho yaravuye muri Kenya yaramagurutse amugata umwana uyu mwana yarazi ko ndumwana murongozi kwanza yamagurukije mu bantu nyirazi mu masengesho abantu benshi niyo yacavuga ati umwana aravuga ibintu byinshi ibintu byose yavuze byose ndiko ndabibona kintu cyose yavuze nubu aho ngeze naho nzoshika ibindi bimwe narabibona gusa byinshi ndamaze kubibona niyo nacyenshika muri nani kuko yarigeze no kuvuga arabwira mama wanje uyu mwana wawe kunameze nazogenda ukugomba azogenda uko Imana ishaka nyimba ari bibi nyimba ari byiza ari gituma aze abantu b'amadini baboshwe n'amadini keshi cumengo ni kwikomplika babona umenga umuntu araguye hari n'abantu bakuru bari kurakina filme bakabona yuko usigara umupagani ndibuga yuko naje igihe nariko ndategura irya filme yanje hari umuntu yantelefone yarampamagara kandi yari umuntu wanze arambwira ati Arvela ndakwingenze aha ugiye kwinjirana n'amadayimoni ng'igihumbi nta mukristo akwiye gukina ivyo bintu vy'amafilme nta mukristo no banga umuntu wese bitegwa n'ibintu abayaraki no niko batarakubwira ko ubuce bakujana mu Freemason abantu benshi ariko barabizi abantu benshi barakunda kubivuga yuko iyo aba bantu dukina amafilme ngo tutagaragara tuba dufise akandi kantu dukoresha ntugira amahirwe yo gukora akantu abantu bakagakunda kagahitinga baca bafata nkaho menga uja mu bintu by'abapfumu aba Freemason ari abantu batubona yuko ejo cyangwa hirya ejo dushobora gusanga twarize na Freemason nivyo naje nuko benshi nuko byagenze urumva benshi baca bibaza ko ari ibintu bibi wo bujamwe kuko n'abanyabukeye abo bandondera benshi bambwiye ati buryo usigara umu Freemason ko banzikera buryo ari gihe umuntu akura bakera yawe ukuntu wari umeze akaca kubona baca guhama image atari iwawe ugere kuri eglise umashaka ukuntu ninjiye kuri eglise hama sinzi ukuntu gusa je kera twakunda kuyaga n'umuntu yitwa Enoch benshi bamuzi mutoka mbari no twakunda kuyaga cyane kuri Fibi kujya kuntu ubona umukinyuka mukunda ukaca umusaba ubugenzi hama mukaza mugira ndakunda ukuntu kina ndakunda akacambwira ati ngo yego kamwe gusa umusumo nzoguhamagara ukine ndavuga je ndashaka gukina kunyene kwiwaje navyisabiye kandi vraiment Imana imumugisha mutoka mbari ugiye ahangeza aha no yagize mu ruhara mutoka mbari Imana guhezagire cyane nukuri muze tuza twibuka gushima tugashimira abantu badufashije hama kunzace bigenda je yo munsi nari muhira nagomba kugenda kuri eglise nari muri korali hama acarana telefone ambwira ati ingo aha muri Montam TV bashaka bakinyi rero mu bakinyi bose kuko wabisabye kuva kera natangiye kumuvugisha kuva nyine mu bukeye umva nigiye kinini wabisabye kuva kera ntwe bwabona n'amasomo ndi nawe yambonye uko nyene uyo munsi nagiye kina muri Montam TV ingo abandi bose nze basaba mahero na kimwe nzo gusaba kendagenda ngiye candamba cyambye ati yambara ukumva nari nkiri akantu ubwe naho dukina kuri eglise ibintu by'amakode tuba dufise arukira umunyuka ku buryo bakubwiye ngo egera umuhungu agufata bazamumenga urapfuye urazi ko urabagoye ugiye narabagoye mu bitebo bwo ugiye fisto ugiye mu cameraman no yegeze kumbwira ngo wewe ngo ibyo bintu by'amakode by'ubukizwa gifise ngo ukibifise naho uzopfugeze bisaba yuko uzobikurayo ubikure hamuvuga ati gukizwa tuzokizwa ariko umenye gukina ni gukina ku mutima ndavuga ati nukuvuga ayo makode yo gukizwa mwaba wabufise yari amakode ameze gute bivanye n'imico narabona narakunda ngira nka sene baguhereza ukumva umenga barakubangamiye sene ntiwayishobora sene barigeze ko misene ngo tuje muri chambre nuyo mutoka mbari ndakoma induru acambye ati ngo tayiwanyu rero niyo nguja kugira ni gusa candi ndagumuka naragumuka cyane ndashima Imana aramwe mu yo kugumuka hamarambwira ati ngo garuka sisi nguvuza ndakubwira ushaka gutera imbere baseka tuguhindura ndakwereka ikindi sene numunsi twakinye turi muri chambre gusa nakinye nabi n'abantu benshi barakubise commentaire bavuga ati ngo umukobwa makinyume ngo nani byarimo kubera iki nabikinye mbona bishaka kubera bari bamayisere mvuga ati bazonyirukana muhira cyangwa kuri eglise hamare no yace nagura gukina mva muri Montam TV nyene nkakujya negeze kuri kiganiro nabivuze hama mvuyo cyanja muri Nyishu Media yego muri Nyishu Media vraiment
je nagiye mfashwe n'abantu aho ngeze muri nyishu media nafashijwe na Sami niwe yamfashije hama canza muri nyishu media ubu niho nkina kandi hamaze igihe kitari gito ego. Ese inyishu media mwoba muri groupe cyangwa muri ni mufise umumanager aba managinga mwe mukagenda kuri tele gukina gusa? Ego turi groupe kuvuga ngo ni mwebwe mwishize hamwe nka inyishu media muravuga muti reka dutangure dukore hagati yacu umusaro wose tuzohora turonka ni hagati yacu cyangwa murafise umuntu ari aratete ibintu byose ari en charge y'ibintu byose abikora hama mwe mukagenda gukora nk'abakinyi? Hama twe turamufise turi groupe nkuko bivuze turi kuri tele. Yego ariko ibibazo byanje niko urabisubiza neza uko yanyuma makuru. Oya nabajije ngo inyishu media ni groupe urabona par exemple Basami ni groupe ariko iyo groupe ifise mu manager ari hejuru yayo no kuvuga bo barakora bakadepoza ibikorwa bakabahereza umushahara yawo wabo bakagenda hama boss bisiga yakimenya nico ndiko ndakubaza. Okay hama toge turi groupe gusa ntwaro mu manager. Oya toge turabamva toge turi managing. Ndakubaza kabazo kamwe umuntu bita X-Ray muri inyishu media ni giki? Ni chef. Yego ariko ni nawe ari en charge y'ibintu byose abamenya buri kimwe mwe mukagenda mugakira. Yego byose. Uno munsi inyishu media iramutse iteye imbere kano kanya n'urugero ikaba nka company ikomeye cyane ikaguka ku buryo igera no kwangaja abakenya akaba ariyo company ikomeye ikora amafilme hano mu gihugu cy'u Burundi. Wowe Cynthia muri company n'abandi bakinyi muri kumwe mwotwara pourcentage zingana gute par rapport ya X-Ray? Ibyo twabimenya bishitse. Inyishu media mwaratanguranye nayo ndavuga wewe waratanguranye nayo cyangwa wasanze bakora wowe ushika ukiniramo? Oya je nashikiye aho nyene nashikiye murumva. Yego scene ya mbere woba waratanguye gukinamwo muri inyishu media nimba uvyibuka yari scene imeze gute? Scene natanguye gukina filme umubabaro gusa nayo turashira kuri YouTube vuba mu 12 ivyo bigiyeko mu 12 niyo tuzoshira ku yo filme niyo natanguye gukina filme umubabaro kandi kuva mba sinari bwakine filme naho kwa muri Montam TV twakina comedy gusa. Filme ya mbere nayitanguriye muri inyishu media akaba ariyo vuba mu 12 yitwa umubabaro. Nukuri ni filme nziza cyane. Nukuvuga ngo ijya mufise saison muri ko murakina yitwa isanganya y'urukundo ni saison nziza irikira bikora neza muri no miss. Ese ijya saison yanditswe nande? Ijya Axile niwe yanditse. Iyo ugerageje kumviriza urabizi yuko iyo umuntu ari karakina ibikorwa ukabishira ku mugaragaro uraronka commentaire z'abantu benshi bakubwira wow ikoga kimeze uko wow aha hantu ntibimeze neza arakwiye gukosora wow filme imeze uko wewe bitewe na commentaire wakira wumva wakira commentaire zimeze gute ku bikorwa cyane? Je commentaire nakira gusa ari commentaire mbi nigeze kwakira vraiment mbabaje ngo sinzi kirundisha imagine kandi ndi umurundi ariko najengerageje kuvyumviriza ukuntu bivuga uvuga nk'umuntu umenga ntiyemera neza mu Kirundi nkaho umenga warabaye hanze y'igihugu gatonya uvugira komenya. Oya uvuga nyine nk'umuntu ibisivyorombi. Oya nukuri ndavuga commentaire uburyo muba mubona bakiri ibintu kubera ko urabizi isoho igikorwa ubusamatse ko kumenya ese abantu bazocakira gute uburyo rero abantu muba mubona bakiri ibintu byanyu vraiment bavyakira neza. Ego umunsi X-Ray akubira yuko akeneye kuba actrice principale w'ijya filime wiyumvise gute? Nararyohewe ganagateka. Sene umaze gukina muri jya saison muri ko murakina ukumva urayifirinze cyane gusumba izindi ni sene yayo? Ijya sene ige twakinye ndavuga sene muri saison yose kuva kuri saison ya mbere gushika kuri saison ya 14 mugezeko sene umaze gukina ukumva urayifirinze cyane gusumba izindi sene yaba ari sene yayo? Je ikintu vraiment cyanyorohereye cyane ibintu by'umubabaro ndavuga agasene wakinyemwo kari muri ya wakinyo urashaka kuvuga ati hajya naringize uku cyangwa hamwe naringize iku cyangwa hamwe narahana akantu ni hajya igihe nwayinda basi igihe panja ngo bisikofe niyo nace nangura nyine
kumva nyine kumengo nuko Cynthia ni umukinnyi wa filime ese nka groupe uri muri Inyishu Media vision mwaba mufise muri bino bintu vya cinematography iyo bari vision imeze gute nka groupe kubera ko ndabizi ko muramwicara mukagira amanama ndetse mukanaganira ni wewe nabashije kuronka hambavu yo kuzorondera abandi urashobora kutubwira okay hama na muntu abura fisho nihage murazo guhenda nibwe nakubwiye ati buge no kwiga umuntu yiga kubera avuga ati nshaka aho ngera sibyo rero nawe umuntu yavuga ati ngiye gukora akazi bugeje n'umukozi wo munzu bugiye akora avuga ati jewe aha ndafite ico ndiko ndahiga nabwo yigira yifuza ngo agume ngo akorera abandi oya hari igihe umuntu avuga ati ndifuze ko nkorera abandi nje nzo kwikorera rero hajya muri Inyishu Media tufise vision yuko cyambere twoteza igihugu cyacu imbere tukakimenyekanisha biciye muri filme ego muri Inyishu Media haramutse habonetse nk'umuntu yifuza kwifatanya namwe mu mwemera ko ashobora kwinjiramo ego nuko tumwemerera iyo filme itarasohoka umuntu yoyitega yuko izosohoka ryari mu 12 nk'abakurikirana isanganya ry'urukundo barabibona turavyanika yuko ari mu 12 izosohoka umukinyi wo muri Inyishu Media iyo hageze nk'umuntu amukeneye kugira ngo ashobore kuja gukina handi hasabwa iki kugira ngo umuntu ashobore kumuronka oya nta kintu cyatari gisabwa gusuca kuri boss nukuvuga kwa X-ray umuntu aramutse yifuza kuronka nka X-ray for example je ndashaka kumukoresha ikiganiro urabizi yuko n'umuntu ataronka umwanya kugira ngo umuronke biba bigoye umuntu iyo bigenza gute kugira ngo amuronke umwanya oya uramutelefona yo mbwiye ko ucenga ata numero y'ufise hari abantu hari abashaka kuba bamukeneye cyambere X-ray urabizi akora amafilme arakora indirimbo akora ibintu byinshi bitandukanye hambavu no kuba umuntu yakenera umukinyi wiwe arashaka no kumukenera ubwiwe akavuga ati ndakeneye X-ray kwa mfashe igikorwa kanaka indirimbo cyangwa filme yo muronka gute apana jewe ikintu ufise nk'inumero yiwe uramutelefona ataye ufise nawe ugaca muri page ya Inyishu Media ukamwandikira Cynthia sozera n'ikiganiro cacu ndakubaza akabazo ko mu buzima busanzwe ubuzima Cynthia abayemwo gushika uyu munsi nikiye kintu isi imaze kumwigisha ashobora gusangiza abandi akavuga ati jewe ku myaka maze kubaho nasanze isi meze uku byanyigishije iki jewe bugi umuntu yigishwa na byinshi hajye umuntu ari nzavuka agakura akagera aho ngeze imyaka mfise bugi bamaze kubona byinshi nk'abana tuba twarakuri ibujumbura ndi tukaberewa tukabaruguru abandi tugatembera bugi tuba twarabonye ibintu byinshi cyane rero bimaze kunyigisha byinshi ubuzima bubi bwiza ndabuzi je nta buzima na bumwe nazi nege murazo kubesha yego kuba ubuzi sindavyansa abona baje ngo niki isi maze kukwigisha ushobora kuvuga ngo kisi yarankinyigishije ndashobora kugisangiza abandi kuba narize nakuye mwe ikigwa runaka nshobora gusangiza abandi nabo kikagira ico bikibamari je kintu kimwe cyaranyigishije twisunze Bible nukizera umwana w'umuntu yego woba warigeze kuzera umwana w'umuntu akaguhema yego byari byagenze gutari habaye ni byinshi byinshi nkubajije kimwe muri byinshi byatumye wumva utakwizera umwana w'umuntu ni atari kweli okay hamaje kintu kimwe gusa narigeze kwizera umuntu cyane cyane abakobwa sha turagira ubusutwa bwo kuyaga n'abantu okibaza ukubwira urya muntu ngo n'umugenzi ejo azogenda kukwandagaza quartier nzima ona quartier nzima gusikira unabonye ibanga igiwawe ugivugiye isi yose irabimenya ariko ugigumijemo nari mwashobora kurimenya yego nukuvuga ngo ikinisi yakwigishije nuko abantu twokwiga kubikibanga no nukizera umwana w'umuntu niho magaze akandi kabazo kamwe turangiza n'ikiganiro cacu Cynthia yambwiye ko yiga lettre nukuvuga ngo no muri terere Cynthia ngoma ndakubaza ikibazo kimwe nigeze kukibaza umuntu kiramuranira kandi yarera hejeje n'ishuri ndagusavye unkonjigire verbe être ofitire numbwire ni ata Yesu we ofitire ora opress ofitire apana opress Yesu wikire Mariama numvirize nabyo nzi no kuramba bari
ni ukuvuga ntabwo nasabye basi nkonjigira verbe avoir au futur. Avoir. Chauffe. Chauffe. Tu. Il faut. Au plus, au futur. Nous avons. Vous allez. Il ou elle. Vous. ariko wabivuze umenga urabikekera nyene vyature kumenga ntiwifitiye confidence. Wavyumvise ukuntu wabivuge kumenyo bivuge nkuko twariko turavugana uvyature. Oya ubu bivuge neza udukonjigire verbe avoir au futur. Ok. Je fais. Tu fais? Il faut. Nous savons. Vous savez, vous. Il ou elle faut. Verbe avoir au futur. Au futur. Niweje kukonjigire. Merci beaucoup. Cynthia reka tugushimire ku kanya baduhaye tukaganira. Ego hama namwe mwakoze no kuri. Ubu no musikano kanye Cynthia uramutse uhejeje nk'ishure bakaguha akazi ko kugenda kwigisha nko muri secondaire kanaka langue nk'igifaransa cyangwa icongereza wokwemera? Kusa kumenya ko umuntu ageze muri kaminuza yiga ivyo ashaka urashaka. Simvuze uje kwiga ahubwo ukaronka akazi ko kuja kwigisha muri secondaire ahantu runaka wokwemera? Ego. Ikintu wumva wo kwigisha cyane mu gifaransa ukagifiringa cyo bari nk'igiki? Ikintu nashaka kwigisha cyane muri France no concret akumva cyane. Hama bakunzi bacu no bimenya maze kuronka ku kazi. Oya ariko mu mutwe urabifise rega ntiwabugiye kuvyaplika ku kazi wabugiye kwaplika ibintu bifise mu mutwe ufatiye ku mashuri umaze kwiga ikintu wumva wogenda ukigisha kabisa ukagifiringa ukumva ko uri kutanga ikintu zico bari nk'igiki mu gifaransa. Je nka exemple nabwo ko ibiharuro birangora cyane. Navuze mu gifaransa. Okay muri France nakubwiye yuko maze gushikayo no ndabimenya ko biravana n'ikigo ubushaka gutanga icarico. Wabugiye kwigisha ikigwa cyitwa France igifaransa urumva apana kwigisha histoire mu gifaransa muri mwishura ntimwiga ikuru yitwa français wabugiye kwigisha rero kuri yitwa français urabizi ko français igizwe n'ibintu byinshi harimo ama discours harimo ama voix harimo ama conjugaison harimo ibintu byinshi cyane ndavuga rero cyake numva wo feelinga cyane ugiye kwigisha gusoma ibindi cyo bari nk'icya muri secondaire cyangwa muri primaire hariho hose. Ikintu kimwe nabonye benshi kibagora ikintu no kwigisha cyane bijya byazi ko nka 5e benshi barize bijya byo muri France bya nane bya mwezi kisabazi ko biriho bashobora kubyigisha muri France ariko nubundi nturantahura neza ikintu twandavuga. Igeni kigwa no kwigisha basi ikigwa cyitwa igifaransa nukizi? Ya ndakizi. Bayiga mu gifaransa ni mu majambo yose ni ku kirundi cyangwa mu majambo yose mu gifaransa. Ndi byigwa nyene. Ndagusabye ibintu nubishireyo man ndagusabye. Usibitiyemo. Okay. Nukuvuga ngo ikintu wo kwigisha ni igifaransa nako ni nuba basi reka ndabikubwire jewe ni étude d'imilie. Étude d'imilie warize mu ishuri? Nivyo kuravuga. Ni wowe wayivuze shewe ndiko ndayivuga. Étude d'imilie warize mu ishuri? Sawa ugiye kwigisha ushingiye ku byo wize muri ikintu wohera ko kwigisha gusumba ibindi ushingiye ku byo wize muri cyo bari nk'iki? Akaranga ku Burundi. Okay. Murakoze cyane Cynthia reka ndagushimire ndagusabe ugiye bose babakunzi ba Inyishu Media abakunzi baba gukurikirana ubabwire nehe bashobora kuja gukurikirana ibikorwa byawe abantu bifuza kuja muri Inyishu Media uko vyogenda ndetse ubabwire nakajambo hari ku mutima wawe. Hama bakunzi ba Inyishu Media
Ego jena nkuko nababwenda umukinyi wa nyishu media gusa ikintu kimwe no babwira ari filme ikira cyane winyishu media n'igyashisha nababwira imukujako ico nabafasha abataragira subscribe ne abanani abakunzi ba Sandi Umoja TV bataragira subscribe mu nyishu media mwarahombye karibu welcome from tubahaye kazi no muri page ya nyishu media iriho wandika nyishu media page iriho na page yiwanje handitse ko Sisi Sentia comedy muco muyibona turakoze cyane ariko ndakubaza kabazo kanyuma umbabarire numvise ntogenda ntakakubajije Sentia iyo ugerageje kuraba indero ya hano mu Burundi wacu ndavuga inyigisho turahabwa mu ishure ubona zimeze gute inyigisho baduha inyigisho nziza gusa ahubwo umuntu nuwayita iyo ugerageje kuraba ibintu twiga mu ishure birahuye n'ibintu umuntu agenda gukora mu buzima busanzwe kandi birawe n'ubuzima tubayeho buri munsi ukano kanya uramutse uvyaye umwana akagusaba ko ntagende ku ishure akagusaba ko yifuza kuba umukinyi wa filme cyangwa umuririmbyi uwo mubiyeriki nukuvuga ngo hakaba hari nk'ishure dufate nubwo mu buniryo bari dahari rikaba riri hanze y'igihugu agakenera kuja kuvyigira akavuga ngo je sinshaka kuja kwiga mu ishure iryo rya leta twiga ibintu byo gukora amatara ivyo vyarange wowe wiga ndakeneye kwiyigira umuziki cyangwa gukina filme uwo mubwiriki ikintu mbona akashaka yuko yoyo basi yoja mu bya filme ko niyige aya nukuvuga ngo akeneye kwiga ivyo ashaka kubaco ivyo byo kuja mu ishure ntabikeneye byo guhabwa diplome ya leta yo batawe n'abadayimoni gusa ikintu kimwe gusa novuga bwiya n'ishuri rirafasha abasha bwiya ishuri rirafasha bwiya umuntu yize nawe ugira amafaranga gutangana gute nawe wotunga nawe woja muri Amerika bwiya utize nusa nawe undi yize bwiya agiye kutiga biragatsinda umuganura gusa ikintu kimwe novuga no mubwiya atabanze yige ko uri n'umukinyi honyene warize bwiya birafasha washobora gukina mu Nigeria umuntu wo muri Amerika akagutumira ndakeneye kuzoza gukina none shanye imbobo z'ikirundi gusa cyo ngayi wacu none mvudo tujahe uzoca usanga y'amashance yigizene ariko kano kanya wo umuntu wo muri Amerika aramutse agusavye akakurondera kugira ngo muvugane nogerageza ni warize ndabizi ko icongereza n'ifaransa nogerageza noneho reka ndabifate je n'umuntu wo muri Amerika sivyo ndakuvugishije nkabwira ati Sentia unyishure mu congereza ndakurondeje nta congereza nzi kabisa ndi umufundi niyigiye electromechanique ariko wowe wigarange urange ni ikintu rurimi nukuvuga ngo ushobora kubuza icongereza cyangwa igifaransa ndakurondenda umuntu wo muri Amerika ndakubwira ati Sentia ndifuza yuko ukina muri filme yanje ese kugira ngo ukine muri filme yanje wonsabiki nyishura mu congereza cyangwa mu gifaransa ikintu musaba mu congereza ariko nyishura mu congereza cyangwa mu gifaransa ikintu musaba umbwira mu congereza niho ndabishaka unyishure mu congereza cyangwa mu gifaransa none umva wogenda kwa gusumbya give money mama hera hama nkakubaza nti wifuza amahera angana gute amafaranga ashobora kumubwira nukuvuga ngo je ndi umwongereza sipoza ko ivyo niko ndakubira ari icongereza uriko uravyumva shaka kunyishura mu congereza ndabaje nti wifuza amafaranga angana gute kugira ngo ushobore gukina muri filme yanje chumubwira $22 angahe ndabasabye imbabazi ndagusabye imbabarire turabashimiye abantu mwese mwafashe akanya mugakurikirana kino kiganiro cacu nizere yuko ndaryohewe nizera ko nawe wakurikiranye kino kiganiro wishimye cyane ndabizi neza kandi umukobwa ndazi ko umukunze cyane ndabizi turabashimiye rero uburyo mudukunda kandi
Pafereka kunwenza Imana bahumugisha mugira muba mubahwe ya mugende kuri inyishu media ariko sezo shasha iheruka gusohoka itwa isanganye rukondo ni sezo nziza murabizi ko twarabivuganye turi kumwe twese birashoboka kugira ngo igikorwa cy'wanje gitera imbere wewe urakiraba ukagihereza abandi nabo bakagihereza abandi gutyo niko igikorwa cy'umuntu gitera imbere kikazamuka rero tuvyumvikane neza mumfashe basha mudushigikire mugende kuri inyishu media kola subscribe ukole like ni filme nziza no hera kuri sezo ya mbere sezo ya kabiri ndabizi uzogira kuri sezo ya gatatu utagikeneye kuyiheba kugiraba kubera ko ni sezo nziza hama muyisangize nabandi turabakunda cyane rero Imana ibahumugisha mugira muba mubahwe ciao ciao